I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Turamukije mwese muri komera televiziyo hitaje tunabakaze muri kino kiganiro cuno munsi tumutumire ikiganiro ciza cyane gose ikiganiro cyo kigira impact igeno hino ikiganiro kiko kirafasha abantu kwakira umuco mu bijanye n'amadomero atandukanye Imana ibahamagariramu rero uno munsi turataka kubijanye n'uburongozi turazi yuko iyo tubonye ikintu cubatswe neza nuko ico kintu gisa uburongozi bukomeye cyane iyo ubonye societe iyo ubonye ishengero iyo ubonye ishame kanaka canke umuryango kanaka wubakitse mu buryo bukomeye cyane nubwo ubwo burongozi buri nyuma bukomeye cyane gose rero turafise umutumire adasanzwe aza kubituyagirako nashaka ndamuha umwanya yidondore ariko adukurikirana. Murakoze. Nitwa Kimananiset ndi umupasiteri ndubatse n'umugore umwe mfise abana batandatu ndafise n'abandi bana benshi nkaba sanzwe dongo ishenge the Assemblies of Christ hanyuma ndi n'umunyeshure yiga ivyigwa vya teologiya hamwe n'uburongozi yego mwishure projet y'ishirahamwe ryitwa PTI ishure ryitwa Great Lake School of Theology and Leadership aho niho dusanzwe twigishwa ego duba ko ari navyo murimwo hamwe no kumufisiye impano y'uburongozi muneko kandi muri kumwe n'andiga ego none ga mukozi w'Imana Aniseti turumva hirya no hino havugwa uburongozi bamwe baravyiga amashuri abandi bariko ari mu no munsi usanga vyinshi ari uburongozi nyene mbega mushobora kuduha insobanuro y'icyayi cy'uburongozi? Yego uburongozi ni ubushobozi umuntu aba afise bumubashisha guhimiriza abantu gukora ikintu babikunze atagahato bakabikora babinezererewe bifadikanya n'ingene umurongozi ameze gutuma ivyo abwira abantu baca bavyumva no kubikora. Murakoze cyane. None uburongozi bwiza busa gute? Uburongozi bwiza ahanini bugaragara ko ari bwiza kubera ivyo bwaranguye. Ivyo navyo bitegwa niyerekwa. Kuko ntidushobora kuvuga uburongozi atayerekwa. Kuko iyerekwa canke vision mu gifaransa nico kigaragaza ko hari uburongozi. Tukiringa iyo ukavuga ngo iyerekwa niryo rigaragaza ko hari uburongozi. Barimo ibintu bibiri harimo iyerekwa harimo n'uburongozi. Kandi iryo yerekwa akabyo rigaragaza ko hari uburongozi. Iyerekwa none abantu biga bavuga ngo turafite iyerekwa iyerekwa nyajyo ni iyerekwa gushatse kuvuga mvuze iyerekwa canke vision sindiko ndavuga indoto zimwe abantu barota basinziriye ni iyerekwa hari n'abavyita indoto ariko ni indoto umuntu arota akanura mu buryo bwo kubona iyo agomba gushikana abarongoye. Ajya kwa ntuze yavuga ko yakwa Matete King ati I have a dream. Ego. Si kintu yabari karabona ni kintu yagendana. Ego me. Martin Luther King yavuga ngo ndafise indoto. Izo ndoto ntabwo yabasinziriye kandi yavuga ngo ndafise. Ntiyavuga ngo ndiko ndarota. Ni kintu yagendana muri we yifuza kubona kibaye muri Amerika. Mu yindi mvugo iyerekwa canke vision ni
indunduro ya nyuma inyuma y'ibikorwa byinshi bizokorwa ni iherezo ry'urugendo umurongozi atanguza nk'akarorero ka hafi kugira ngo umuntu wese ashobore kumva ivyo ari byo nkundi ashobora kuvuga nti ndagomba kubaka inzu igeretse kabiri iryo ni ryo yerekwa ryanje mu myaka 5 iryo ni ryo yerekwa iyo niyo vision y'umuryango wanje ndabibwira umudamu akavyumva abana bakavyumva haba hasigaye rero ko twiyumvira jewe na madame nibihe bintu twokora vyotuma dushika kuri iri yerekwa ryacu mu myaka 5 tukaba twubatse yanzu ya etage iyerekwa ni ikintu kimara imisi gitwara igihe c'ibikorwa kanaka bigana kuri iryo yerekwa. Murakoze gose. None umuntu wese kuvuze ngo yerekwa uburongozi kandi ahantu hose hari yerekwa mba hari n'uburongozi kanaka butuma abantu bashika kuri byayerekwa wa muntu agendana muri bindane. Ego. None muvuze gutyo onye mbega umuntu wese arashobora kuba umurongozi. Umuntu wese arashobora kuba umurongozi. Egome ndetse abantu bose n'abarongozi ku rwego bariko. Umugabo n'umurongozi w'umuryango wiwe. Mashira hamwe arafise umurongozi ari ku mutwe. Hose usanga uburongozi ari ntahara kandi umuntu wese noneho ni n'umurongozi. Umwana w'imyaka 6 arashobora kurongora umwana w'imyaka 5. Abana kuri kijanye n'abana hoho birakomeye cyane. Uzoraba abana iyo bariko barakina usanga batoye umurongozi. Harimwo umwana uzosanga ari wa komanda ibikoreka byose bakamukurikira abandi bose bakamukurikira. Ahubwo mbere ngaho novuga yuko buryo uburongozi ni impano Imana yahaye umuntu wese ariko ni ku rugezo rutangana. Hama kubijanye no kwiga amashure amashure nibaza kushatse kuvuga uti umuntu yiza amashure menshi biratuma caba umurongozi. Oya tugeze kuri ugo rwego amashure wize aza agufasha kuri ya mpano usanganye. Ntabwo kwiga cyane ukaronka amadiplome menshi bituma ucoba murongozi. Oya ndetse abarongozi benshi umuntu ashobora kumutungura utoka akamuroka arita akavuga ngo urya muntu n'umurongozi bitegwa n'ibintu byinshi harimwo ingena meze ingena remwe inyifato ziwe ubwenge. Imvuze ubwenge simvuze ubumenyi. Ubumenyi buza bushigikira ubwenge nabwo babwubakiye ku mpano Imana barahaye umuntu. Nico gituma wamusanga abarongozi mwisi bakoze bikomeye usanga atari benshi. Ndetse bamwe ntibafise amashure menshi ntibiza amashure menshi. Kubera iki? Ni kubera yuko biri mu muntu ingene Imana yamuremye. Aha uhava wugurura ikindi kintu kijanye n'ingeso ama personality. Ingene umuntu naco cyo yakumvuga ati nibiki biranga umurongozi mwiza. Rero umurongozi uko ameze ukuvuga ukuraba uko wiyumvira ingene ubangutse ingene ukora ibintu ingene utahura ubuzima mu buryo rusange biri mu bituma umurongozi mwiza canke mubi. Yego. Mbega iyo umuntu ari muri environnement kanaka irashobora kwica ya mbuto y'uburongozi iri muri uwo muntu.
oya iyo hari imbuto y'uburongozi environnement ushatse kuvuga ibiba ahari canke abamwegereye canke bafite abamukikuje ivyiyumviro bitandukanye na ca kindi kiri muri we habanamba ntibashobora kwica iyo mbuto y'uburongozi mubamwe ahubwo batuma ija habona gute kuko uburongozi reka ndakwereka akarorero tuje muri Bibiliya mugabo Nehemiya sivyo Nehemiya yarose inkuru zivuga ko uruzitiro rwa Yerusalemu rwabomotse ari mu kindi gihugu nawe ndakubwire icabaye ca mbere yararize akivyumva yaricaye ararira uca wumva umutima wa Nehemiya ingene wari umeze wararijijwe no kumva inzitiro zarabomotse bituma aca asaba uruhusha umwami ngo agende kubaka urwo ruzitiro ashitseyo muntu uzenya hajya muri kijya gihugu harabonetse abamugwanya ba Tobiya na Sanibarati Geshemu aho bose ntibagomba ko rya ruzitiro agubaka ariko bahamagaye Nehemiya ahubwo kubaka gavye kuko abonye ko hari abadashaka ko gubagwa ahubwo ababikunda batabikunda imbuto iri mu murongozi rushizaho kwigaragaza igihe ahubwo mbere hari bitagenda neza mu yindi mvugo ibitagenda neza nivyo biserura ingabire z'uburongozi ziri mu bantu Yosefu Mugasho ingabire ikigaragara ego Mandela mu kugwana ikimwe gice kigaragara ego Martin Luther King mu bibazo akarenganyo kakorerwa birabure katumya acaja habona ati no ni kuvuga uburongozi buba mu muntu bugaragara igihe hari kibazo kandi wanashaka na vision igikwiye gukogwa umurongozi akironka kubera ibimukikuje by'ibibazo acaraba ati oh kubera umutima wiwe utavyakira aragomba gukora iki kintu gaca tangiye kukibwira abantu akadandaza iryo yerekwa aronse akaribwira naka Polo akaribwira Davidi akaribwira Filipo akaribwira nanaka abivuga ari muri ya mpwemu ya wa mubabaro vyamutera avuga ati ruziya ruzitiro rugomba kubakwa ukuntu abivuga ukuntu abisigura ingene yereka abantu ko bikenewe ko bihinduka bagashika ku kintu kanaka nico kiranga uburongozi uravuze umuntu yitwa Nehemiya mbona ari umurongozi akomeye cyane muri kije kibazo yarimwo ndazi ko umushobora gusanga hari abarongozi bari mu ico kibazo nyene cyo kubaka hari abandi bashaka inabi none nihe strategie yakoresheje uno musi ushobora gufasha abarongozi urakoze cyane kumbaza ico kibazo uburongozi buva ku Mana umurongozi atisunga Imana ntashobora gushika ku ntumbero ntashobora gushika iyaja umurongozi atisunga Imana ntashobora gushika iyaja umurongozi igituma ari ngombwa ko yisunga Imana ni kubera yuko hariho ibintu ageramwo akakora akitanga ariko atabona neza ingene bizokurikira ivyo rero atababona ivyo atabashoboye hariho Imana icibimushoboza Nehemiya hari no jambo yavuze ngo Imana niyituma nizotuma bikunda Nehemiya yarakoranije abantu barasenga Nehemiya ukuntu yararongoye barya abantu barimo barubaka ndetse n'igihe bamaze kurangiza no kubaka yabandanije abarongorera kubaha uhoraho
ni kuvuga ngo kwisunga uhoraho niyo nyifato ikomeye irinda uburongozi, ituma umurongozi ashobora no gukora ibihambaye ata muntu numwe yoshobora kuvyiyumvira ko bizokoreka kuko Imana ari ibitangaza. Yego. None nibihe bintu biranga canke nihe nyifato usanga ku barongozi ivyamamare ku isi? Abarongozi babaye ivyamamare ku isi hari abatari bake, ariko hariho bamwe barongora mu buryo tudashima, nk'umupasitori ntuvuga ngo ni bwiza kuko usanga barakora ivyo guhohotera abandi, bigatuma bamwe banabakurikira ku bw'ubwoba, nk'akaroro nka Hitler, Napoleon. Yamara ibikorwa vyabo nibisanzwe, hariho inyifato bahurirako bose, ingene ameze, ivyo ashobora gukora, ingene avuga, ubushobozi butuma abantu bamukurikira, buba motiva, bubahamagara gukurikira ivyiyumviro vyiwe. Yaba umurongozi w'Ukristo, yaba umunyapolitike, canke ahandi hantu hose ushobora gusanga uburongozi, ico ni ntahara. Agomba kuba afise impano ziri muri kameremere zimubashisha guhimiriza abantu, kandi abantu bagakurikira ivyiyumviro vyiwe bakanabikora. Umurongozi rero ni umuntu usanga ahanini umurongozi abicamamare ni umurongozi aba hafi y'abarongoye. Usanga aba hafi y'abarongoye kandi afise n'ubuhinga n'ubushobozi bumushoboza guhangana n'abamugwanya. Ni gute yohangana n'abamugwanya? Ubwa mbere umurongozi abamugwanya ntibazobura, kuko iciza n'ikibi vyama biri muri competition. Abamugwanya ntibabura, ariko ngene ahangana nabo nico kindi kiza kigaragaza uburongozi bwiwe ko budasanzwe. Kujya kwa Mandela yabaye igitangaza, niwe nagira ndaguhekwa karorero. Iyumvire Mandela, abantu bamufunze imyaka irenga 28 27 n'amasaha ariko. Hanyuma aratsinze, baramurekuye. Umuntu agendera inyuma ya prezida yabaye umuzungu. Muri guverinoma yapanze ashiramwe abazungu. Ico kintu nticoroshe. Nta gukekeranya mugasho burya si kibanza si paradizo. Uhamaze imyaka 10 nibaza ko bitoroshe. Abapfunzwe barazi ko harimo imibabaro, ariko kavayo cubabarira abantu. Murongozi rero aragomba kuba umuntu afise umutima wagutse, utarazwa ishinga n'abamugwanya, ahubwo urazwa ishinga niyo agomba gushikana abarongoye. Kuko guhangana n'abakugwanya ni kimwe, ariko gushikana burongoye ku ntumbero kwiyerekwa ni kindi. Ufise abahugwanya birashoboka neza cane. N'urugendo Nehemiya yabandanije yubaka Abasanibalati bariho. Ntiyigeze ahagarika kubaka ngo nuko yumvise abamugwanya bahagurutse, kubera wa mutima wisunga Imana. Yabandanije yubaka uruzitiro yagubatse mu mwanya mutonyi iminsi 52. Nehemiya yarahejeje, ariko abamugwanya bari ngaho. Nirihe banga ngaho naho? Nehemiya yizera. Umurongozi agomba kugira kwizera Imana ko ari yituma bikunda, kandi akayisaba nkuko Nehemiya yayisavye. Akazirikana ko we ataco yo kwishoboza Imana itamugiye imbere.
biratuma atahura ko n'abantu arongoye ari ab'Imana atari abiwe, ahubwo ko azobazwa raporo y'ingene yabarongoye. none mukozi w'Imana, ni gute umuntu yoshobora kwirinda amakosa canke nahe makosa umuntu yo kwirinda kugira ngo muri kazoza azomurongozi mwiza? Ni kubaka ingeso nziza, kugendera ubuntu, kandi ukaba umuntu arondera ubwenge. Ndasubiramo, kubaka ingeso nziza, kugendera ubuntu, kandi ukarondera n'ubwenge, ubumenyi. Ivyo birashoboza umuntu kuzoba umurongozi mwiza muri kazoza. Ego. Ariko ibintu bijanye no kurahura ingeso mbi z'amahanga, ukajana n'ivyo ubonye, bironona ingeso. Kandi ingeso zononekaye, uburongozi na kazoza byose biba vyononekaye. Ego. Murakoze cyane. Nirihe banga ry'umurongozi atazonanirwa mu buzima? Uvuze ngo atazonanirwa biragoye kuvuga. Ariko abarongozi benshi bashoboye vyinshi, bakoze vyinshi, n'abarongozi bahagurukije abandi barongozi. Umurongozi ashira imbere abandi barongozi, akabatera intege, akabigisha. Mu yindi mvugo, umurongozi yigwiza, ekipe yiwe ikora vyinshi, ikora ibikomeye. Sibwo kwa Yesu yamuvuga ngo yagatete kagumye konyene yashobora guhunda impeke nyinshi, ariko igapfuye gahunda impeke nyinshi. Bisaba ko rero Yesu yarase iyo principe yuko niyapfa haduca zabandi benshi bameze nkuko ameze. Ico nshatse kuvuga sico nshatse kuvuga. Ariko Yesu nyene niwe yagitanguye. Yaratoye abantu 12 arabigisha. Nibo bamamaje ubutumwa bwiza gushika no munsi isengero rikaba ririho. Harawo yigwijemo. Muri make yarigwije, yishira muri bajya 12 bakira ku mpemu yiwe. Nibo bakwije ubutumwa bwiza mwisi. Bivuga yuko umurongozi mwiza naho yovaho atafashe memo wari wenga itereke mu bandi bantu, ivyo biza bigaruke ngaho nyene. Ubuhinga bwiza bwo gukomeza uburongozi nukwagura uburongozi bwawe ukabuha abandi, ugakomeza abandi, ugakikuzwa n'abandi barongozi bashoboye. Bibaye ngombwa barimwe abashoboye kukurusha. Uraza umwana w'umuntu turabigihe gito, urashobora kugwara ugapfa, urashobora kugira isanganya ugapfa, ariko mu bagukikuje bakwizeko, bakuriyeko, uburi muri bo, ni kuvuga ngo kudevelopa abarongozi bandi bagukikuje nibwo buhinga bwiza bwo gukomeza imigabo n'imigambi yawe ikazobandanya ikora n'igihe ubutakiriho. Nibwo buhinga bwonyene bwo gukomeza system y'uburongozi bwawe ikabandanya ikora urunganwe kurundi n'igihe ubutakiriho. Ego. Mu munota umwe nk'ubu Imana yabasubiza ku myaka 15. Ego. Nibiki mwokora nk'umurongozi mutigeze mukora? Imana insubije ku myaka 15. Beretara ico kibazo kinjira mu buzima bwanje. Ariko no kwiga ibi economy
noca nja kw'ishure nkiga ekonomi jewe nkayinonosora kugira ngo nshobore gufasha bene data abarundi, kuko ndabona umenga jewe no kwifuza ko abarundi batera imbere. Kugira ngo batera imbere baragomba kumenya ingene batunganya ibintu vyabo, ingene batunganya ubuzima bwabo, ingene batunganya umwanya wabo, ingene bakora, ingene baharura ibintu, ingene bemvesista, ingene ibintu vyinshi. Rero jewe noca nsubira kw'ishure nkiga kandi nkiga ekonomi. Murakoze cyane mukozi w'Imana Aniseti, tubashimiye cyane ku mwanya muduhaye. Dufise umwanya mwinshi cyane, mwari kutubwira n'ibindi abantu bagafashwe kwa dukurikirana. None mwodukundira ikindi kitu tubatumira kugira ngo tubandanize ngaho. Ego, nimwantumira nzokwitaba, nzobanguka nta kibazo. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Turashimiye cyane n'uwo wese karaba televiziyo Heritage, ikiganiro canyu c'umutumire. Ndizera ko ari vyinshi mwize biciye umukozi w'Imana Aniseti yakatuba kubijanye n'umurongozi. Nibazo bitandukanye twavuganye nawe yagiye atangira inyishu. Ndizera ko byagufashije aho uri hose, naho butamuka ikindi kiganiro. Urakoze cyane. God gave me a song I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world.